turafise vyinshi vyo kuratira ingenzi n'abamukerarugendo hatibagiwe abarundi ubwabo. Ivyo navyo bikaba bigizwe ahanini n'ibidukikije nk'ikiyaga Tanganyika, ibiyaga vyo mu buraruko Cohoha, Rweru na Kanzigiri, inzuzi, imisozi n'ibiyaga bibereye ijisho, amashamba agizwe n'ibiti bitandukanye bitunze inyoni z'ubwoko bwose n'ibikoko bitandukanye. Ivyo bikaba vyemezwa na Jacques Bigirimana, umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi. Iyo bihimbaye ijisho yaba vyiza, ibidukikije niki? Ibidukikije niyo misozi ubona isharije neza isa n'icatsi kibisi, Yego. ubona neza ico twita verdure, Yego. nature. Ibidukikije nizo nzuzi abamukerarugendo bashaka kuraba, n'aba mashite do, nico kibira, nivyo bibira, nivyo biyaga, nivyo bikoko biri mu mashamba yacu. N'ubwiza ubona bw'akaroruhore bufise n'ivyo bidukikije. Hanyuma ingenzi nazo ziza kuraba ubudasa buri hagati y'ibibakikije iyo baba, ibihugu babamo, naho muri ico gihugu bashaka mu kugereranya comparaison. Rero ingenzi ziza zije kuraba ibikikije ibindi bihugu, nature z'ibindi bihugu. Hatari ibidukikije bimeze neza bihimbaye ijisho, ingenzi ndoza kazira. Nyakubahwa, umuntu abumvirije neza umengo igisata c'ingenzi n'igisata c'ibidukikije vyotegerejwe gukorana hafi na hafi cane. Henshi mu bihugu vyinshi birafatanya. Henshi mu bihugu nka vyose vyo kw'isi biri mu bushikiranganji bumwe, bangane mu bushikiranganji butandukanye. Mbega ko ngaho iwacu dukunze kwidoga n'abatari bake baridoga, sinzi mwebwe ko mwidoga, mugabo abatari bake baridoga bakavuga yuko ibintu vyo kuratira ingenzi bihari ari vyinshi, mugabo ingenzi zitaza ku bwinshi. Ubwo so kubera ibidukikije bitameze neza ku bwanyu mwibaza ko biterwa n'iki? Nawe ubwawe yakubaza ikibazo ufitiye inyishu. Igihugu cacu Burundi arico gwawe. Yego. Urabona ibidukikije, ibinyabuzima, ubwiza bw'igihugu, urabona yuko ari ntagereranye. Kugira ngo ibidukikije mu Burundi ubona ko ari ikintu cyo kuratira ingenzi, nawe uravyibonera. Urazi ko ingenzi ikeneye kubona ibiyaga. Yego. Ibiyaga kw'isi si vyinshi. Nyazo ikiyaga ca Tanganyika ari kimwe mu bidukikije bihambaye byo kuratira ingenzi. Iyi misozi yacu ikayangana, ishajije kujya, isharije ubwiza butagira uko bungana, imeze gutya kuyibona, murabona ko ari ibidukikije bimeze neza cane. Abantu je murabona baje ngaha baratama ariko gose iyi mitumba yacu bariko baragera ntibararambiwe. Ibidukikije rero vy'u Burundi n'akaruhore ni vyiza cane kandi vyinshi kandi vyiza gose. Mbere turi mu bihugu vya mbere muri Afrika ibidukikije vyiza bihurumbirwa n'abantu benshi cane. Yego. None ganya ko kubera ko ivyo bidukikije vyiza abahashitse baratira ijisho bakabigomwa, kubera ko bidakwega ingenzi ngo zize ku bwinshi. Ku bwanyu vyoba biterwa n'iki? Hari vyinshi bicarana n'ingenzi. Ingenzi zikenera ibintu vyinshi cane. Hari ivyo dufise, hari ivyo tukirondera, hari ibiri mu nzira biboneka, n'ibintu ubona ko bikiri kure, kandi ingenzi zikenera cane. Iburya ingenzi zirakenera cane ico kintu kijanye n'ama infrastructure. Inyubako z'amahoteli, n'amaroje aho bashobora kuruhukira, bashobora gufungurira, hajanye n'ivyo bipfuza. Kuri Burundi biracakenye cane, si vyinshi. Hanyuma amabarabara ateye igomwe,
amabarabara arongera kwega ingenzi cyane rwose. Iyo ukora amaplatifomu baguma berekana amabarabara meza y'ibihugu, abantu baratamari bagomba kugikora amabarabara kuyacamo bagenda iyo bashaka. Twebwe urabona icyo kibazo turacyagifise, ni ikibazo kiriko kiratunganywa ariko ntituragishikako cyane. Ibyo byose biracyakenye, ingenzi zirakeneye cyane ibintu bijyanye n'inyubako zibashitura. Hanyuma amasite nayo yacu menshi ari kure kandi gushikayo hakanagorana. Ibyo byose bituma ingenzi n'izije zirambirwa kuri zitosubira kubera ko zagize ibibazo mu gushikayo. Ariko buhoro buhoro nivyo turimo, nibaza yuko ikibazo kizokemuka kuko baroreza ko leta ifite umugambi wo gukora amabarabara atari make. Henshi bakora amabarabara, nibaza yuko ico kizovamo. Hanyuma amahoteli bayubatse, n'ubu ibintu byose dukora mu mugambi wacu dufise w'iturisme no guhimiriza abanyamitahe kubaka amahoteli aho ku bibanza ibibanza vyacu vy'iratiro. Kandi leta yavuze yuko abazoba bubatse amahoteli n'uburaro bwiza ku bibanza vy'iratiro bazofasha mu kubagabaniriza ibintu bimwe bikunda gutuma abadandaza babaretisa nk'amakori n'abatagisi. Leta kandi yaremeye kubafasha cyane kubigira priorite. Nyaza ko bizoza. Muri iki kiyago turiko turayaganya kubahwa, turiko turumva ko ndumva neza yuko nk'uko mwabivuze mbere mu ntango yuko igisata c'ingenzi ca mukerarugendo n'igisata c'ibidukikije ari ibintu bibiri bidasa mugabo magiriranire. Hariho itegeko kuva mutanguye gutwara kino gisata mwasavye ko ryohinyanyurwa, itegeko rigenga igisata c'abakerarugendo. Iryo tegeko kumbure ririko ririgwa, mbega mwoba mu vyo mwasavye muri iryo tegeko mwarasavye ko ibijanye n'ibidukikije vyojana n'igisata c'ingenzi? Harimo ibintu byinshi twavugira ngaha kandi wumva bihezwa n'ababijejwe. Twaba dutangaje ibintu bitarageraho bigeze. Mugabo ico nokubwira coco, ikintu kizotuma igisata gitera imbere kigakora nk'ibisata nk'ibi nyene mu bindi bihugu vyarashizwemo, nta na kimwe cibagiwe, vyose bikenewe birimo. Turindiye gatoya itegeko rishigwe muri ryemerwe n'ukuri ibibazo byose mukamaraza bizafisha. Yego. Nyakubahwa, uno munsi umuntu kumbura ataba mu Burundi canke n'abama mu Burundi usanga tutazi ibibanza vy'iratiro byose biri mu Burundi naho biherere n'ingene bimeze, mugabo mwebwe mubizi neza, musanzwe mubijejwe, mubitubwire uno munsi igisata c'ingenzi mu Burundi kiri ku rwego rungana gute mugereranije kumbure n'ibihugu duhanye imbibe bitaturusha ibintu vyinshi? Uburundi twokwishirahe? Murabibona mwese, Uburundi buracari hasi cane bijanye no gukamisha igisata c'ingenzi. Narababwiye si uko tudafise ivyo dukamisha, turabifise kandi mwese murabibona vyiza mbere n'ahandi, ariko ukuntu igisata cagiye kirakurikiranwa, cagiye kirahabwa akamaro gake, ntibacitwaritse cane bagikomeza bishimangire uko bitegerezwa nk'uko biba muri bihugu. Nico vyavuyeko politike zageze n'abaho zageze zakurikirana, ntizigeze zishira igisata imbere, zane zigishira kure, batagiha uburyo bwo gukora, batacitwararika, kiratira kirazimangana. Ubu turiko turavyura igisata, tukivyura ibintu bishasha tubizana, twongera dusanasana vyari bihasanzwe. Ubu niho dutanguye gushiraho kumenyekanisha ibisata ibibanza vy'iratiro tubikurikije ku mbuga ngurukana bumenyi. Narondeye abantu basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi
ndabashira mu bumwe dukorera hamwe ku buryo baza baragenda bakatembera mu Burundi ivyo babonye bakabishira ku masanamu bakaza bakarubika ku mbuga ngurukanabumenyi. Uwo ni umugambi niyumviriye wotuma igisata covyuka, kandi turabona ko dukora amanama menshi, dukora ibiteramo vyinshi kugira ngo dukundishe ubwa mbere na mbere abarundi ubwabo bumve igihugu cabo, bakunde ibikigize, kandi urabona ko vyatanguye biriko biraba henshi. Urabona ko hasigaye hari indwi yahariwe igisata ca mukerarugendo bitahora. Urabona ko hasigaye hari ibintu vyinshi bibatumira mwebwe abamenyeshamakuru kuza kugira ngo mubone aho tugejeje. Ivyo vyose n'ugira ngo igisata gisubire kuvugwa, gisubire kuboneka. Murakoze. Hari ikindi kintu gitangaza abatari bake, nivyo mu Burundi hariho abantu bafise amahera, bafise amafaranga y'imitahe boshira mu gisata c'abarukerarugendo, igisata c'ingenzi. Muga umuntu akiyumvira ati mbega barya abantu bafise amahera kubera iki badahurumbira ico gisata? Kubera iki kumbure bashima kudandaza ibindi kandi n'igisata c'abamukerarugendo gishobora kuzana amahera? Mwe mwibaza ko ari kubera iki abafise amahera badahurumbira kuyashira muri ico gisata c'ingenzi? Nuko babona atakihari, ntaco babona, nta bakibabwira, nta bagira marketing y'igisata. Ubwo unye murabona yuko bavyijukiye. Nimurabe guhera hariya kwitanganyika epfo hariya mu Gatumba, uze gushika mu Rumonge, urabona ko bavyijukiye. Kuvyijukiye abaguze azunganya wandi nabo nyine abona bagibona bubatse za Eden Garden Resort, Zion Beach, za Sandstone, nabo ubona bajya ba Van Beach, ntibajya ubona ba Creb Black, ntibajya hajya ni kuri nyene batangura, ntibijya nyene dushaka. Kandi urabona ko iyo ataba iki kiyaga ca Tanganyika kibagiriye nabi, ubu tuba tugeze kure. Iyo ikiyaga ca Tanganyika kidatera bari bageze kure cane. Kandi babonye neza yuko ingenzi azatangwa kuza nyinshi gose. Nuko umuntu abumvirije igikorwa ni kinini, kandi n'abajeje gukora ico gikorwa kugira ngo gisata c'abamukerarugendo, gisata c'ingenzi kije ku rwego rwiza bibashimishe. Numva umengo ababifisemo uruhara ni benshi. Mbega nimba hari ico akaja mwumva mwobwira abantu ko bakahe mwokabwira abandi? Nibajya bafise imitahe, ni leta, ni abipfuza gukora muri ico gisata babande mwobabwira iki? Bamena biriho twobwira twebwe nyene abarundi, tukabanza tukamenya neza iki gisata ico arico, akamaro kaco ku gihugu. Twebwe nyene ubu wese ahari akumva yuko akwiye ubwa mbere kugendera igihugu ciwe imbere yuko ba mukerarugendo baza. Nidutangure twebwe nyene turaja ku masite touristique, tuharyohererwe, tuhifotoreze. Ico kiyeri umuntu yanywa mu Bwiza canke mu Buyenzi canke mw'Irohero agenda kinywere hariya, abashire ku mafoto, amarezo sosiyo bikwiragire, bona ati hajya ni ariko bona tajya ni mu Burundi ya safa. Kandi ubundi ashobora kuhamize kujya nuko twereka amakungu yuko Burundi buriho, hari ahantu heza ho kugendera. Abanyamahanga bazuza ngo bavyerekane, twebwe natwe turiho. Abantu bakeneye kumenya Burundi nitwe tubanza kubereka twebwe nyene. Vyo ko kamuntu baza batera abarundi, abanyeshuri baza baragenda bagira amavizite ku masite touristique, bahifotoreza, baharyohererwa, amamodoka akagenda bakaryoherwa, bakabishira ku ma platform yose ashoboka. Ivyo ni vya mbere vyihuta. Hanyuma abantu bakagerageza abegereye amasite touristique bakayantretena muri ibikorwa rusanga abantu bakora usanzwe bihari, bagakora amabarabara ajayo, bakaharura inzira zijayo, aho bashobora gusukura neza bakahasukura, tukabana tukahabonesha.
hanyuma tugasaba leta yuko iriko iratekanya amafaranga azokora mu gihugu igisata yama icibuka igihe uburyo bukwiriye kugira ngo ishobore gukora ishobore kwigira marketing kuko iyi marketing naho turiko turavuga abarundi ifo ko baba bari encadré abankadra abarundi twebwe tusanzwe turi muri iki gisata nyene tubikoramo iyo natwe kubishobora dufise uburyo bukwiriye bwo kubikora leta nayo nyene iheze itanga uburyo bukwiriye kandi yongere tugumize kwigisha umwe dukurikirana ivyo dukeneye ibituronse hakiri kare mu maguru mashya. Yego. Nyakubahwa mu guheraheza igihe twari muri etat general za tourisme muri Hotel Club de Tanganyika hariho umuntu yavuze ikintu kijanye n'aba mukerarugendo bava hanze. Ingenzi ziva hanze zije kuratirigisha mu Burundi yuko ibintu bijanye n'amaviza byo bitoroha canke byo bizimvye mu majambo make bimeze gute ntiyo bari ntambamye. Ubu by'amaviza vyatoye umuti. Sinibaza ko bikiri ingorane. Jewe ndabikwikira vy'ikwigana jewe nyine ubwanje. Ikibazo caraheze. Abinjiye mu Burundi babifite uburenganzira nta n'umwe ateba n'umunota umwe. Byari byakajagari wasanga kuri frontiere Burundi na Congo. Ngira nasanga n'abakomande batavyoroshe. Ariko vyose biratunganije neza nta n'umwe yidoga. Niyo bikenewe yuko jenshika murashikaye. Mwifuza ku mwaka wa 2025 wohera igisata c'ingenzi kigeze ku rwego rumeze gute? Twifuza ko uyu mwaka uruta iyindi myaka mu gisata c'ingenzi. Dushaka kugira igisata c'ingenzi coba amirukiro y'Uburundi. Coterera biboneka mu iterambere ry'igihugu. Coterera rwose biboneka muri mbona kazoza ya 2040 na 2060. Coba igisata cinjiza hafi ku rugero nka rujya rwa Obere kujya biri mu Rwanda kujya biri muri Tanzania biri muri Kenya n'ibyo twifuza. Mu guha agaciro igisata c'ingenzi umushikiranganje mu vyajejwe harimo ico gisata Marie Chantal Nijimbere ari kumwe n'umushikiranganje wo gushigikirana Imelda Sabushimike baragendeye ishamba rya Kibira n'umusozi Teza hamwe n'ikibanza ciratiro ca Gwegura ku runo wa 13/0 umwaka wa 2024.